Ndabaramukije ni Pierre Claver niyunge ko muri kumwe mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana nkuko mubimenyereye tumaze igihe dutumira abatumire ngo badufashe kumenyekanisha ibijanye n'ubutumwa bwiza canke bagatanga impanuro ku bijanye no kwemera canke ukwizera. Uyu munsi dufise umutumire arabanza abidondore imbere yuko tuvuga ico tugiye kuganirako. Kari umutumire. Mwaramutse, nitwa Ciza Josiwe, ndi mwene so nkunda Yesu. Amen. Ubwo ndubatse. Yego wese abahezagire. Amen, amen. Uyu munsi rero Ciza Josiwe twagutumiye dufise ikiganiro tugomba kuganirako kugira ngo n'abadukurikira baze kumva yuko bafashijwe, turaza kubabaza ibibazo mubafashe cyane. Rero nizere ko nkemuyera za kubana natwe tugashobora gufasha benshi, kuko ikigwa tugiye kuvugana ko ni ikigwa gikomeye cyane kandi gituma abantu benshi bavyura ibibazo canke bajuragirika. Ni ikigwa kivuga kubigisha b'ibinyoma. Mu bisanzwe ntitwategerezwa kubavuga ko mugabo arahari, kuko hari abantu bakeneye kumenya Imana mugabo ugasanga batumbereye abigisha batari bo. Abo twebwe nibo tugomba gufasha. Iyo tugomba gufasha kubera hariho ababariko babazi n'ababariko batabazi. Abo rero babariko batabazi bagomba Imana nibo tugomba gufasha. Ndashaka rero uyu munsi ugira icyo ufashije abariko baradukurikirana, wishimikije ijambo ry'Imana cyane cyane, kuko niryo ryonyene ari ukuri, niryo ridahinduka. Ugira icyo mufashije. Kaze. Murakoze kuduha kaze mukozi w'Imana. Nkuko mwabivuze dukoresha Bibiliya. Bibiliya n'ubuhanuzi bwuzuye. Amen. Bibiliya ntihinduka. Umuntu ashobora gukoresha teoloji yiwe, ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana rirahamye. Amen, amen. Nkuko mwabivuze abantu benshi baripfuza kumenya abigisha b'ibinyoma n'abahe, umuntu yobamenya gute, ariko Bibiliya bitomora neza. Reka twisunga ijambo ry'Imana dusoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye umukozi w'Imana Timoteyo, igice ca 4 ku murongo wa mbere. Iki gitabo, iki cete, abahinga canke abasesanguzi bavuga yuko ni cete candikiwe umuzezwa shengero. Ico kimwe ni cete candikiwe Tito, bavuga yuko ari vyete by'abazezwa shengero abapasiteri. Havuga dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Havuga ngo ibyo abigisha b'ibinyoma, ariko mpwemu avuga byeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima ku by'impwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'ibinyoma canke z'abadayimoni. Imana ishimwe cyane. Amen. Iki cete cyanditswe na Paulo yandikiriye umukozi w'Imana Timoteyo. Yacanditse mu mwaka wa 63 Yesu Kristo amaze kuva mu isi, canke amaze kuvuka. Kandi nababwiye ko ari inyigisho z'abarongozi b'ishengero. Aha rero yari karamukebura amubwira yuko mu misi zoza hazoza abigisha b'ibinyoma. Kandi aravuga yuko mpemu abigaragaza, abivuga ku mugaragaro yuko abo bantu bategezwa kuza. Utarandiriye ngaho nyene, uratweretse muri Bibiliya wishimikije ijambo ry'Imana, kuko iryo ndemeza neza ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, abavyandika baba bahumekewe n'Imana. Rero mu burongozi bwa mpemu yera, Paulo arabwiye Timoteyo ko abigisha b'ibinyoma bazoba bahari, batakaje ivyo kwizera. Aba bigisha b'ibinyoma ni bande? Umuntu yobamenyera kuki? Ngo muvyishurire hamwe ari bibiri tutarandiriye, kuko hari abantu bakeneye kubamenya ni bande. Nizere kutaza kuvuga ku mazina kuko nta nabo tuzi. Tubamenyera kuki? Turafise ico tubamenyerako byonyene. Amazina ushobora kumubona no munsi ejo akaba yihanye, ngira ngo ndavyibaza ni bande. Umuntu yobamenyera kuki? Ivyo uvyishurire hamwe kugira ngo nawe umuntu aze kuca amenya ikibanza yo kwishiramo. Murakoze ku kibazo mutubajije. Twisunge Bibiliya dusomye mu byakozwe y'intumwa, igice ca 20 ku murongo wa 30, turabe amajambo ahavugwa. Havuga ngo, reka duhere ku murongo wa 29. Ndazi yuko ninamara kuhava
amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwaduka abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegera abigishwa inyuma yabo. Imana idufashe cyane. Dushishikaye havuga ngo nuko mwame mugavye. Ni kuvuga aha ni Paulo yandikiye abantu abarongozi b'amashengero. Bibiri bivuga yuko yari muri Efeso acahamagara bakuru amashengero ahantu hose yari yagiye avuga ubutumwa ahashinga amashengero. Aca atangura kubahereza impanuro nk'abarongozi ababwira ibizoba kwishengero. Ababwira ko no muri bo hazoba abantu badukana inyigisho z'ibinyoma atarizo kugira ngo bakwegera abantu nyuma yabo. Bisobanura iki? Ni umuntu wari we wese afata Bibiliya agatangura kwigisha ariko inyigisho ziwe zidashingiye kutahuza abantu ibya Kristo ngavuga ibya Kristo ariko afise izindi nyungu ziwiwe. Turacari hahandi kugira ngo wishure ati mubamenyera ni bande. Abo bantu uko nabakubwiye ashobora kuba umuntu w'umurongozi w'ishengero agashinga idini ariko adafise intumbero yo kubwira abantu Kristo, atagomba gutwara abantu mu ijuru ngo bihane ahubwo akeneye inyungu. Abo bantu rero nibo Bibiliya kiravuga. Ati rero muzubamenyera kuki? Yesu yarabitomoye muri Matayo 7:15 avuga ngo muzobamenyera kubyo bama. Yesu nashimwe. Usomye kandi mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 6:3 hatwereka inyigisho zabo mbi zidahuye n'ukwizera. Hari inyigisho mbi zidahuye n'ukwizera. Yego, hamwe n'ivyamwa. Ndashaka karorero k'ivyamwa. Ivyamwa yego muri Bibiliya dukoresha bakoresha ijambo rivuga ngo imbuto ariko ni Kinyarwanda. Muri Bibiliya y'ikirundi ni ivyamwa. Ivyo vyamwa ni ingeso nziza. Ugasanga urumuzezwa shengero ariko uranwa inzoga mwibanga, uri mborego abantu ntibabizi. Urumuzezwa shengero ariko mwijoro ryawe usambana n'abagore n'abakobwa uyoboye mu idini ryawe. Abantu bakwitegereje imvugo zawe si imvugo z'umukozi w'Imana. Nkiraho nyene yego abantu bukura bigishwa bukuri ivyo bintu vuze ntibishobora kubashikira, bagasanga banyoye inzoga kandi bigisha ukuri, ugasanga basambanye kandi bigisha ukuri. Kuko tugomba gutahura hariho kenshi tugomba kumenya koko itandukaniro turiko ahantu twabamenye. Kuko arashobora kuca avuga ati nari natewe ivyo bintu vyamushikiriye ati mugaba Imana ati narihanye. Ndiko ngomba yuko nyene tugira itandukaniro ryabo, twumva yuko bafise itandukaniro ryabo kuri nabikinyoma. Kuko urashobora kudusigurira neza abo bacizwa shengero bashikiwe n'izo ngeso. Ivyo vyamwa ntibishobora kugaragara ku bantu bukuri batoranijwe n'Imana. Ico no kubwira mukozi w'Imana, aba bantu nakubwiye ko inyungu yabo si gushira abantu kuri Kristo, si kubashikana ku kwizera gushitse, ahubwo bafise inyungu bakeneye. Kuko usomye ahanyene muri kicete ca mbere ca Timoteyo havuga yuko bafise intumbero. Izo ntumbero zabo rero ntushobora kuzimenya neza utabakurikiranye. Umva intumbero zabo. Ni cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 6 ku murongo wa 3 dushishikari ku murongo wa 5 havuga ngo umuntu niyigisha ukundi ntiyemera amajambo mazima ariyo majambo y'umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zihura n'ukubaha Imana, azoba yikakishije atacazi arwaye ibihari n'intambara y'amajambo zivamwe igono no gutongana n'ibitutsi n'ikekwe ribi n'ibihari bidashira by'abantu bononekaye ubwenge bakuwe ko ivy'ukuri bibwira yuko kubaha Imana nukwironderera inyungu. Niri jambo nagomba. Abo bantu bashinze idini ariko intumbero yabo so kuvuga ubutumwa abantu bihane bakizwa baje mu ijuru. Ni inyungu zabo. Ni inyungu zabo. Ndabitahuye ariko ikibazo kica kivyuka. Ikibazo kica kivyuka narinzanye nari nateguye kukubaza ni itandukaniro ryabo
hagati y'inyigisho zabo n'iza Kristo intumwa hamwe n'abavugishwa n'Imana ba kera yego iryo ni iryahe mugabo urumva tukwikiye ibyo uhejeje gutanga wabyishuye yego ndakubajije mission canke intego yabo ni yahe nayo ndabiravye mu tweet uhejeje gusoma wavyishuye kuko bavuze yuko bironderera inyungu zabo yego cyane none no kwironderera inyungu zabo gusa byinyegeje inyuma nta kindi kihari ahandi muri ico ikibazo murakoze cyane Yesu yarabitomoye neza kuko Yesu niwe muhanuzi mukuru ushake witwe profete canke apotre Yesu Kristo niwe muhanuzi mukuru Bibiliya rero ni jambo ryiwe niyo twisunga dusomye muri Matayo 24 turabona igikorwa cabo ico bagamije abo bantu n'ubwo butumwa bwabo Matayo dukoresha Bibiliya nyene tugomba gutahuza abantu bamenye mission yabo ico bagamije ico bakeneye mission yabo dusome muri Matayo 24 ku murongo duhere ku murongo wa 4 ibimenyetso byerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu ku murongo wa 4 havuga ngo Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi dushishikare dusome ku murongo wa 11 muri iki gice nyene havuga ngo kandi hazo 10:24 kuri 11 yego kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi dushishikare muri iki gice nyene ku murongo wa 24 havuga ngo kuko hazokwaduka abigira ndatahuye neza jewe nivyo ntahuye ku bwanje kuko muri uwo murongo aratomoye neza aravuze yuko bazoza bigira bavugishwa kandi muri iki gihe jewe nivyo ndiko ndabona abantu bafise ingabire y'ubuvugishwa barakurikiranwa cyane kandi bararondegwa iyo ngabire iyo yifise urubaho iyo ngabire iyo yifise abantu barakurondera bakakuzanira ibimazi n'amatura atandukanye kandi iyo ngabire yari yayivuze ko je ndumva no munsi ufashije abantu beko baradukurikirana kubera ndumva twobabwira yuko najewe ndemeranya neza ko twobabwira yuko bogira bo amaso kubijanye n'ubuvugisho umukozi w'Imana ukiraho nyene abantu bakwiye kumenya yuko hariho ubutatu bw'Imana Imana Data Yesu Kristo na mpwemu w'Imana canke mpwemu yera bamenye ko na Satani afise ubwo butatu bwiwe hariho Satani hariho Antikristo hariho umuvugishwa w'ibinyoma nagomba kuza kuri ingabire y'ibinyoma abavugishwa batahure ko mu ngabire Satani azokoresha ikinyoma kirimo uyu muvugishwa mu butatu bwiwe arimo ntibitangaje ko Yesu yadukebuye atubwira abantu ko dukwiye kugaba kuko abavugishwa n'Imana b'ibinyoma bazokura mu gihe ciherezo bazoba ari na benshi gose ubu munsi abavugishwa bafise izo ngabire barashobora kuvuga ko turiko turabagwanya turiko turabataka bakavuga ati twe turabavugishwa n'Imana kugira bo bisuzume ko arabavugishwa n'Imana kantu wubaha kanke boca bereka bo bahagarara imbere yuko arabavugishwa n'Imana koko ni giki bokoresha nk'ingabire ni giki cyo kogwa bo bokora kugira ngo bereke uyu munsi abanyeshengero babo baza kubashira mu kibazo bavuga bati kubagenzura ikintu kiza gutuma baza kwemeza neza ishengero ryabo canke barongoye yuko arabavugishwa n'Imana bukuri bataza kuzimiza bataje kuzimiza ni giki bokora canke bokwerekana imbere y'ishengero murakoze umukozi w'Imana ubuvugishwa bugisho no kubwira co ni inyigisho izo nyigisho rero iyo uri kurazitera mu bantu bakazakira uko nyene zishobora kubica canke zikabakiza yego reka Yesu yarabitomoye reka dusome aha muri Matayo muri Matayo igice ca 4 ico bokora kugira ngo abantu babemere nk'abakozi b'Imana ico no kubwira coco Yesu Kristo mu gutangura ibikorwa arafise umushinge yatanguye nkuko mu kubaka inzu yari yose umuntu agira umushinge uyo mushinge rero ni jambo yavuze mu gihe udahagaze kuri uyo mushinge ntuzoba uri mukozi wiwe
ntuzoba umukozi yagutumye, uzoba umukozi wa antikristo, uzoba umusataniste, kuko uzoba ukorera undi muntu. Twereke iryo jambo. Dusome muri Matayo igice ca 4 ku murongo ku murongo wa 17. Ego. Havuga ngo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Muri iki gisagara ni gisagara Yesu yakoremwe ibikorwa byinshi, abahinga bavuga yuko ni nawo mugwa yakoremwe ibikorwa byinshi cyane. Ku murongo wa 17 havuga ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iri jambo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi niwo mushinge wiwe. None uwihanye tumumenyera uwihanye akwiye kwama ivyamwa bikwiranye n'uwihanye. Akwiye kwama imbuto nk'uko mu Kinyarwanda babivuga, akaba umwizigirwa, akagiranira amahoro n'abantu bose, akaba umugwa neza, akagira ingeso nziza, agakorera Imana, agashishikara anasoma Bibiliya. Umuvugishwa w'iki gihe ashobora uko kwihana barashobora kuba bagufise. Je ndavyemeza neza kuko burya ndakubwire ndakumva barashobora kwerekana ingeso nziza kandi ari umuvugishwa w'ibinyoma. Je ndavyemeza. Ico gituma aho hantu tutariko turahahuriza ugasanga ari aragororotse mu bikorwa abantu bamushingira inani, naco gituma bamwegera bamurondera muga kubera amajambo yiwe asosa, ugasanga nta cyaha kirimo mugaba ayo majambo ugasanga ntari kwasenge ariko kwegera abantu ku Mana. Erega kwihana ntibikwiye kuko abantu abo bavuze ba antikristo ndagomba ndakubwire nabo nyene benshi nta byaha bakora n'ibyo tuvuga mugabo bo bakwegera abantu kumugwanira. Ndiko ndakunganira ugasanga bariko bakwegera ku nyigisho izotuma bafukamira ibigirwamana, basenga ibigirwamana kubera iki bariko babakundisha ivy'ubu bugingo. Abo bantu bakundisha abantu ivy'ubu bugingo izo mbuto barazama mugabo bakazana ahantu bakabazanira inyigisho ziryohera amatwi. Rero ndagomba yuko naho nyene mu gihe umuntu ntitwoca twegera abantu bose ngo birera no kumenya kugenzura, kuko nk'ubu nka wewe urashobora kuba watanze inyigisho ugasanga uri muri abo bigisha b'ibinyoma par exemple, ugasanga aya majambo urajuka yasoma mugabo hari ahantu ugomba ko abantu bakwizera kugira uzobatware. Erega abantu benshi barondera gukora ku mitima. Urambabarira naje sinje ko kwigisha mugurumva ndiko ndumviriza ahantu wanzanye ico kwihana gusa ntigikwiye ndakumva bari ivyo vyamwa bavyamwe mugabo twumve yuko umutima bawukwegera kuri Kristo abantu bakakunda Imana cyane. Ico no kubwira muri izi nyigisho zabo kuko nakubwiye ko bakoresha inyigisho bavuga ivy'amahoro. Umuntu rero umubwiye ivy'amahoro arakurondera. Aho rero niho nagomba kuvuga, niho nagiye kituma nagomba kuvuga aho hantu kuko uwo babwira ngo bihane bosha bavuga babantu baradufashe reka twihane ntidusubire gukora ibi bintu. Baca bazana abantu kurinde ntibazana abantu ku Mana, baca bazana ivyo vy'amahoro biryohera amatwi kugira babajane kumugwaniza. Ukiri ngaho nyene abantu bubu urunganwe rw'ubu ugwaruka rw'ubu bakeneye ibitangaza, bakeneye kubohoka, bakeneye kubahanurira ko bagiye kuronka visa, ko bagiye kuronka promotion, ko bagiye kuduga. Ivyo ni vyiza kuko Yesu yavuze ngo mumanze mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ibisigaye ni inyongera. Jewe ntushobora kumbwira ngo by'ama promotion ivyo ndavyumva, ariko ikintu gikomeye mwitwararike. Aba bantu rero babwira abantu ko bakira ingwara. Aba bantu bavuga iby'amahoro. Nkuko usomye muri Yeremiya 23 ku murongo wa 14 umanutse tubona ivyo bakamenye. Bahanurira abisirayeli iby'amahoro ko bagiye kumererwa neza. Umuntu agacaguma muri ubwo buzimire. Ariko muri we harimo ubudadarane bw'umutima, muri we harimo ubugararije, muri we afise abagore babiri, muri we yaraharitse umugore, muri we afise umugabo yataye akagenda mu rundi rugo. Uyo muntu ugaca mumubwira ivy'amahoro arakurondera. Ariko wowe ikibazo wewe bamuvugishwa we canke wamwigisha ntumubwira ukuri, arizo zanyigisho n'ubuhanuzi bwabo. Umuntu agacaguma muri ivyo vy'amahoro, umuntu agacaguma muri ivyo vy'imigisha, ariko akibagira ko mwibanga mu mutima hari ivyaha. None ndakwibarize kubera iki udashobora guhanurira umuntu canke udashobora kwereka ivyo wiwe kari imboregwa, kari umusambanyi, ko afise umugore agira kabiri, kakwiye kwihana, ugacuguma umubwira nti Imana yambwiye ndakubarire
kugiye kuduzwa ipeti. Yego. Urumva ko izi nyigisho Ndabibona. ziriko zirica abantu benshi. Murakoze cyane. Yego. Sanze mu biyo duhejeje kuganira ikibazo nari kukubaza nari nateguye ari none abantu kugira ntibazimizwe n'izo nyigisho bokora iki cyane cyane abakristo, ariko ndusanze twavyishuye kuko twavuze yuko bamwe twavuze kuri abo bantu babigisha ico bokora, wavuze ko haba kwihana no kureka kuvuga ivy'amahoro kandi atamahoro ahari mu gihe bataratunganya abantu. Je nico natahuye, nico n'abadukwirikira botahura. Rero tugiye kurangiza cyane cyane abakristo ubahamagariye gukora iki mu munota umwe canke imisegonda inga, ubahamagariye gukora iki kugira turangize ikiganiro. Ubwa mbere bwo umwanditsi w'abaheburayo yandikiye abaheburayo igice cya 3 ku murongo w'indwi avuga ngo mwitegereze ababarongora bakabagabura ijambo ry'Imana, ngo mwihweje iherezo ry'ingeso zabo, mwigana ukwizera kwabo. Bisobanura iki? Itegereze uyo mukozi w'Imana kubwira ijambo ry'Imana, itegereze ingeso ziwe, hama umukurikire uzomumenya. Ikindi naco dusomye mu Izaburi 119 ku murongo 105 birivuga ngo ijambo ryawe ni itara. Abantu nibasoma ijambo ry'Imana, abantu nibarige. Yohana yavuze ngo ni ijambo, iryo jambo ratuririye tugira ubugingo, kandi Dawidi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Bisobanura iki? Ijambo ry'Imana n'umutsima riraturinda, n'itara riratumurikira, tugaje dutahura abo bantu abaribo tukabamenya n'ibyo bagamije biciye mu gusoma ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabonye yuko ijambo ryo rikenewe, ijambo ry'Imana niryo rizodusigurira byose, niryo rizotujana mu kuri, niryo tara. Murakoze cyane mukozi w'Imana, kandi turabashimiye ko namwitavye ubutumire. Karibu kandi. Namwe turabashimiye ukuntu Imana yabakoresheje mukadutumira, intumbero no kuvuga ubutumwa abantu bihane tuje mu ijuru nta bindi. Amen. Murakoze cyane. Turabasezeye naho ubutaha mu kiganiro gikurikira, nizere yuko mwafashijwe kuko natwe twafashijwe. Murakoze cyane.